Yo 1212 nibaze ko mumeze neza nanje mba meze neza kuri micro ni Mr SGS Mr Sando ushaka kumwita ushaka ico no babwira cyo urakora subscribe YouTube ni Kelvin Zehot kore subscribe byose ubikore kugira ngo muze munaronka amakuru ameze neza n'umunsi nabazaniye mutumire ndibazani baki bamuzi mu Burundi mugari abamuzi iyi nimba bamaze kubona ivyo yo bakora n'umuntu atari mu Burundi mugabo aza kutubwira byinshi kuri we araza kutwereka n'ibintu bigiye bitandukanye mugumane nanje rero ndibaza murabibona ni Sandra nyimbuke kumubona ja kuri YouTube wandike Sandra Iyizire muca mumubona recording in progress ni bamwe muhora mwita ngo naba diaspora benshi niko babita mugamugira mubone tumwakire yongera n'abaramutsa abakunzi ba KZ Media KZ TV ya bite Isawa. Umeze neza? Meze neza namwe mura. Turashima. Kwanza banzo ndamukiza abakunzi ba KZ TV, KZ Media uwo baramutse. Yambu cyane abakunzi ba KZ Media. Ni mwibagire subscribe. Unababwira bakore kuri subscribe kuri channel yawe, byose birashoboka. Ego genda bwe subscribe kuri Sandra Iyizire. Iyizire. Sandra turayaga ku bintu bigiye bitereka dutangure ku buzima bwa misi yose. Sandra ninde? Sandra n'umuntu muki? Ndi Umurundi kazi. Ego. Maze imyaka 6 mu gihugu cy'Ubushinwa ndiko ndiga. Ego. Mbega uri kuraraba abarundi mubayeho gute nko muri Chine mumeze gute? Bon, novuga ko bimeze neza ntacyo no kwidogera kiretse yuko mu buzima bwa miti yose hariyo bishikanye utari wanyu ntuburi wanyu burya amahanga n'amahanga ego mbega uri kuraraba nka wewe vyagenze gute kugira ngo uprefere iyo pays iyo muri Chine kugira uprefere kuja muri Chine kandi tuzi yuko ari ibindi bihugu bigiye bitandukanye kuko iwe wa prefere kuja muri Chine? En fait, je préfère kuja muri Chine kubera igiciro kubera nari naronse ishure mu Bufaransa hama mu Bufaransa nari kuri hamera menshi cyane hama mu gaca ndonka bourse partielle aho barira ishuri hama je nkirira ubuzima busanzwe bwo kubaho bwa misi yose hama ikindi naco nabonye ko kuja mu Bufaransa ataco byari kunyungura gose mbona ko kuja mu Bushinwa ariho no kunguka cyane kubera ndakunda indimi ugati bidonfasha kwameliora icongereza hamwe no kwiga igishinwa ego okay mugabo turiko turaraba uri kuraraba turaza abarundi benshi bari mu bihugu bigiye bitandukanye mugana nkawe uri muri Chine nk'abashinwa abantu bo muri Chine babafata gute bimeze gute? Bon sinovuga yuko en fait hariyo kutumva ibintu cyo kimwe no bisigura gute vuga ati badufata gute ni ibintu bigoye gusigura kubera hari utuntu duto tugenda turaba ukumva mu kumenga bariko baraguca like bariko barakudiscrimina like hariyo discrimination ukuntu me itari sinzi ni nka ingene no bisigura ni ibintu bigoye gusigura kubera nk'ububonye nk'umuntu akubonye akaca yiruka surtout muri ibi bihe bya covid babonye umu étranger nabonye umu étranger aca yiruka cyangwa agafunga amazuru urumva rero biragoye gutahura kubera ntidufise mentality ntitwiyumvira cyo kimwe n'abashinwa urumva biragoye gutahura igituma yabikoze urumva rero nawe kugira nture yajise ukutari ko mu gihugu c'amahanga ucugerageza nyene ukaba ibintu byitwaramo sino kuvuga ni gute abashinwa babifata ni kibazo kigoye kwishura yego turazi yuko mu mahanga ego nivyo wagiye uri umuntu agiye kubayo utari uwaho biragoye mugabo ndakubaza ati mw'iki gihe ca covid mbega nkawe uri kuraraba biraborohera kuba ko tuzi yuko mudasohoka bimeze gute? Bon biragoye cyane ntabwo vyoroshe kwema kubera urabona tuge twamaze kuronka vaccine urumva je naravaccine abantu aho turi baramaze kuba vaccine me kumva yuko
nk'ubu tumaze ukwezi n'igice turi mu nzu sinovuga ngo ntabwo ari nka quarantaine totale ni hari ibintu bimwe bitugurura nk'amashure ubutambiro ububare ibintu nyene ahantu nyene hahurira abantu benshi ntihuguruka ubuzi busanzwe burakora rero biragoye gutahura ingene uba wararonse vaccin hama bakaca bagushira kandi muri confinement ni ibintu bidatahuritse ikindi naco kigoye nuko tuguma tugira amateste ya covid muri iyi minsi ugasanga tumaze kugira ane hariyo n'amahimero havuga ko hari abamaze kugira 5 tuzogira 6 ayo n'amahero urikuriha kubera teste yose uyirihira plus de $10 urumva ko atari ibintu reka tuve mu ivyo gatoya tuje kuvyo usanzwe ukora Sandra no mu YouTuber no mu YouTuber ndakubaza ati mbega ni kuki wahisemwo kuba mu YouTuber ushitse muri Chine ni igiki catumye uba mu YouTuber kugira ngo uzura bikora icatumye ntangura YouTube nshitse mu Bushinwa narabaye hari ibintu byinshi nabonye ndavuga ati turacari inyuma vraiment turi kure ifoko rero shobora gupartager ivyo mbona ngaha kugira na hariya dushobore kubikora urazi baca umugani mu Kirundi ngo kanyoni kataguritse ntikamenya iyo bweze kandi urumva mu Burundi si twese tworonka ayo mahigwe yo kuja yo kuguruka ngo tubone iyo bweze rero ni nkuko nashatse kuba nk'ijisho vuga ati ijisho riri hanze nekana ati aha ibi bintu babikora gutya ibi bintu birahari kuki tweho tutobikora tukiteza imbere ego niyo mvunya mukuru yatumye ntangura YouTube ego mbega nigiki ubona yo abarundi bakora mugabo ukabona umenga mu Burundi kiri hasi cyane muga muri Chine ukabona ukabona umenga kiri hejuru sana baragiha agaciro Ofete ibintu byose dufise n'ivyiza urumva ibintu byose dufise n'ivyiza ivyo kurya dufise kurya biri bio ino kugira uronke ibintu biri bio ubira amahera menshi cyane dufate nk'inkoko itari bio igura 10 inkoko iri bio igura 50 urumva ni izo njya turya ni njya zitagira ama produits chimiques mu Burundi turafise ama ressources naturelles urashobora nk'ahantu kanywa amazi urumva ukagenda mu ngongo ukimukanywa amazi ino ntibibaho ino amazi turayagura urumva ibintu byose bifise hiyo ni ibintu bikiri pure le Burundi c'est un pays qui est pur kandi ifise beaucoup d'opportunités ego turabona abenshi bakona ukora muri English mugabo ndibaza nabaza kukubona baraza kwiyumvira ati mbega Sandra ikirundi arakizi urumva ari benshi baza kuvyibaza ni kuki wiyumviye gukora muri English kubera iki wiyumviye igituma urumva igituma natanguye nkora mu Congereza ni kubera nurumva ndi mu Bushinwa urumva abantu uhura n'abantu benshi cyane bava ku isi yose bavuga kandi kirimi twese duhurirako ni Congereza hama rero nkitangura n'imve ati none noja gukoresha ikirundi gusa urumva ego kandi noja gukoresha ikirundi gusa kandi n'abantu turi kumwe badatahura n'ijambo na rimwe ndiko ndavuga urumva ikindi naco catumye mvugira Icongereza ni kubera Icongereza ni ururimi international urumva naho n'igihe nzotaha nkakora mu Congereza abantu bari hanze bazobona ivyihari mu Burundi urumva niko niyumvira abantu bari hanze bazobona ivyo ibiri mu Burundi ivyo boza kuraba ikindi naco niyumvira ati mu Burundi rega Icongereza ni langue officielle mu Burundi urumva yabaye nkavuga ati reka ngerageze nshobore no kwinspira abandi ba jeune bavuga ati rega natwe Icongereza turashobora kubikoresha nimba yarabikoze kubera iki twe tutobishobora yego okay mbega ahanini wewe nk'umu YouTuber uri kuraraba muri Chine bakubona uri kurabikora bagufata gute babibona gute kubera tuzi yuko sinzi yuko kubera ni uri umurundi numva uyagiye gukora ico kintu vraiment kandi ibintu biryoshe cyane nk'abantu bakubona babifata gute abantu bambona abashinwa reka ndakwishura sinzi nimba nabitawe uwari we wese akubona ari muri Chine
ariko ndavloginga afite kamera canke cyo nkundira abashinwa barafise kamera yo kuraba ivyabo urumva naho wosimba ukagira iki nta numwe akuraba naho uhaguruka ukagenda uvuga ati no musi ntaco nambara ngenda niruka nta numwe akuraba urumva nibaza ko ubushinwa kuri ico ubushinwa ni igihugu kindyohera muri yo sense yo kuvloga kubera nta numwe like urashobora no gufata ama video nta numwe akuza yego kandi nta numwe akuraba yego mbega uri umurundi mugabo turashobora kwibaza ati mbega Sandra nk'umu youtuber niyahe projet ufitiye uburundi niyo waza tukwitegeka iki kubera tugufata nka babandi ba youtuber basanzwe bari ino kuko uzoba uri wa mbere azobakoreye ubu youtuber inyuma y'igihugu muga turibaza ati Sandra niyahe projet ufitiye uburundi uzoshika ukora iki kugira ngo abantu bakubone koko kuko tubona ukora muri English mbega bizogenda gute en fait ubu ushaka gutanguza iyindi chaîne iri mu Kirundi ego kandi iza muri iyi minsi iri imbere muzoyibona ashaka kuyitanguza mu Kirundi kubera abantu benshi baramaze gusaba ati no gukora mu Kirundi icongereza naco twumva hama imigambi y'akazoza no kugerageza nukugerageza kwerekana ivyo abandi bakora urumva canke kwerekana ingene umuntu yo kwiteza imbere mu Burundi kubera turakeneye iyo inspiration abajene turakeneye kuba inspiré kugira dushobore gutera imbere yego bega nka Sandra uri muri Chine nicaye ikintu wewe urabona ebana uvuga ati iki kintu vraiment ndibaza yuko nka jewe Sandra ndifuza kugishikiriza uburundi ndifuza gihu Burundi utarigera ubereka hajya kuko ndibaza uri umurundi mugani bake bazi uri umurundi Sandra kubera kuko yacongereza cawe bana menga nturi umurundi kwere jerende keneye ubwira ico kintu ukeneye kwereka abarundi kugira ngo abantu bazovuga ati wow barose umukobwa koko aje akora aje guserukira baba youtuber bari mu Burundi aje kubaserukira Premièrement nibaza ko hari uwo nzobanje guserukira nibaza ko sekimo iconjohera nuko twese twokorera hamwe kuko yego abantu iyo mukoreye hamwe muratera imbere yego nta numwe nobanje gusuka canke iki be ico nifuza nuko bonyakira hama bakanyereka inzira hama tugakorera hamwe hama ico novuga ngo narize mu Bushinwa abashinwa barakora cyane yego kandi abashinwa iyo bavuze ati iki kintu turagikora ari ugutamba baraciga mpaka bagatamba neza urumva ico niyumvira nuko uyukoze ibintu biraza ico nico kintu nibaza ko nogerageza guhimiriza abantu kandi nico nibi kandi ariko hari ikintu ubushinwa bumaze kunyereka Ona iterambere iyo twiyumviye iterambere yumvira aya building manini ama gratte-ciel niki me nibaza ati none niryo terambere oya iterambere no je kuri je mbona iterambere nuko umwe wese yoba afise aho yikora umwe wese yoba afise ico afungura umwe wese hama tumaze kugwanya iyo nzara n'ubukene hama tukaduga naho uba mu nzu isanzwe ariko ufise ico ufungura ufise ico ukora iyo ni iterambere hama mu nyuma amabuilding nayo tuzoyaduza ikisi ikibazo none wiyumvira yuko bizogera mu Burundi gute ubona bokora iki nka wowe umaze kubona hiyo kukura maze kubona ati bimeze ukuntu kubona abarundi bokora iki bimeze gute abarundi ico twokora no gutata kubaka igihugu cacu abari hanze bazana ubwo bumenyi bakaza tukubaka kuko nico cyonyene tubuze inuzenya ubumenyi turabufise abantu bari basi ubumenyi turafise abantu bokora no gufata ubwo bumenyi rero tukabutahana tukabigisha hama tugakora twese tugakorera hamwe ego mbe Sandra turazi yuko kuburi hiyo nturi umuyutubere gusa ndibaza yuko hari n'ibindi ukora muga turibaza ati bijya bintu urabifatanya nako kazi kandi kubura umuyutubere urashobora kubifatanya n'akandi kazi bikugendera gute kuko turazi yuko uba wagiye kurondera ubuzima utaba wari ugiye kwishara bica bigenda gute nyene ni hatari ego no kuri sanzwe ndi umunyeshuri ndiko ngira master muri business administration hama
ndanakora urumva nkora iminsi 5 ku ndwi hama nkacashiraho n'ibindi bintu nkora ku mpande urumva nama ndiko ndakora kuva kwa mbere gushika kwa Mungu nibaza yuko nkuko tubiva hariyo ya toujours un prix à payer hari utegerezwa kugira ushike ku kintu utegerezwa gutubika umukanda yego kandi ngo shaka umucacika ijoro barabivuze yego barabivuze twaravyumvise kabisa none nka wewe YouTube bijya bintu ukora kuri YouTube nta murundi arakubwira ati Sandra vraiment ivyo ukora ni vyiza bimeze bien nta numwe arabikubwira barabimbwira ariko bakanansaba yuko nokora mu Kirundi nico gituma rero nkuko rabivuze ngira ndabazaniye hano nshasha yo mu Kirundi aho nzokwerekana ibintu bakora ino nze ndabibiri gusoke ngenda filma ndabereka hama namwe mugende mu mukuru kabisa ama nk'umurundi n'igiki wabwira abarundi bari ino turazi ndibaza amaze imyaka myinshi ndibaza ntihangira ntiharanagira kuza ntavyo nzi unigiki wabwira abarundi nka wewe Sandra already no babwira ati dufite igihugu ciza c'Uburundi dufite klima nziza nta stress ntaki Burundi n'igihugu ciza gose n'igihugu ciza cyane kandi ndiko ndapressya ingene aba jeune bariko barageza kureba utuntu twinshi kugira dutera imbere ico no babwira ni kuguma gusa dukora turasenga Imana idufashe yego hama ndabakunda cyane yego merci beaucoup ndibaza bavyumvise wabwiye ko ugiye kubazanira channel iri mu Kirundi beshi bazoryoherwa no kubona umuntu ari mu mahanga w'umurundi azarabereka utuntu tugiye dutandukanye bizoba biryoshe cyane amanda nagushimira cyane kuba watwitavye kuri KZ TV kuba watwitavye tutaragenda ego iyo channel izoba yitwa Iyizire the Dreamer dreamer like umuntu so igituma nayise the Dreamer nuko ashaka ko tugira umuryango w'abadreamer umuryango w'abantu barota yuko igihugu cyacu gitera imbere rero tangwe kugenda kugenda kujoininga uwo muryango w'abantu barota igihugu cyacu gitera imbere ko abaje batera imbere hama pour le moment nzoza ndabereka ibintu bakora ino dushobora gukora hariya tukanatera imbere hama Imana ifashije quarantaine igahera nzobatembereza mu mavira atandukanye mu masoko atandukanye nk'abantu bahora bambaza ibi bintu mubigurira hehe ibintu no bironka gute niki yego kugira mushobore ndumva ibintu bagiye kubironka ari vyinshi ibintu bagiye kubironka yego mu Kirundi kandi mu Kirundi ariko wumva icongereza kandi ukunda icongereza naho nyene urashobora gusubscribinga kuri channel yanje yitwa Sandra Iyizire naho nyene ibiganiro bizoguma bitaka yego muga abeshi baribaza Sandra ikirundi vraiment azogishobora nubwo tubivuga ari bizokugora we wamenyereye English ikirundi ndakizi numva ntakivuga ikirundi ndakizi je peux même parler français je peux ça va mu diaspora duhora twumva abakobwa benshi bari hanze azusanga ebana bashitse mu Burundi batoye umuhungu ati ngo ebana nagutwaye nka wewe kuri wewe bimeze gute nawe ni kumeze canke bimeze gute ndatandukanye en fait just nagiye mu Bushinwa nagiye kwiga no gukora ninatanje kuguma muhira sinzo mvuze ngo nje gutora umuntu tugende yego nagiye kwiga nduzotaha ukagira harabuze numwe muyaga muri phone gute umurundi muri phone gute like du checking nyiki man reka kumbaza ntabyo tuvuga kibinkura okay reka ngushimire kwanza ngushimire wakoze sana merci beaucoup kuba watwitavye kuri KZ Media ndibaza no hanyuma karibu tuze turakora ibintu vyiza kabisa niyo twakurondera kandi ntuze wanke hama reka dusezera abakunzi ba KZ TV kwanza
ya abakunzi ba KZ TV murakoze cyane kuraba iki kiganiro ntimwibagire gusubscribinga kuri channel ya KZ TV Sandra Izire na vuba cyane Izire the Dreamer. Wow, okay. Bakunzi ba KZ TV twari kumwe n'uwitwa Sandra none uvuga yuko twari ko turayagira bitandukanye ndibaza abeshi muraza kumva koma mwobaho ibintu bene ivyo byose yabibabwiye muje kuri channel ya YouTube mukore subscribe ni Kelvin Zehote ndetse no kuri Sandra Izire mukore subscribe ndetse n'indi shasha izo biri mu kirundi ya Sandra muje mukora subscribe ama bye bye.